Muy buenas noches, Mwiriwe bakundwa amigos y nshuti hermanos, na bene data aquí en muri hano aha Puerto muri Williams, Puerto Williams canke ikivuko República Williams muri de Repubulika Chile. yo muri Chile. Es para mí un Kuri jewe privilegio ni ihigwe y bendición hamwe grande n'umugisha bidasanzwe estar con ustedes kubana en namwe esta ocasión muri kano kanya para compartir con ustedes kugira ngo sangire unos namwe momentos de umwanya compañerismo wo kuyaga alrededor de la kuyaga palabra de Dios ku ijambo ry'Imana y su programa hamwe no ku mugambi wayo correspondiente uhwanye a este tiempo final. n'iki gihe ca nyuma. Para lo cual Arico gituma quiero leer ngomba gusoma palabras de amajambo Jesucristo ya Yesu en el Kristo Evangelio ubutumwa bwiza según San ubutumwa Juan, bwiza bwa Yohana capítulo mu gice 28, ca 28 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20, donde el mismo Jesús aho dice, Yesu bwiwe yavuze vamos, pero los 11 discípulos maze ba bigishwa se 11 fueron a Galilea, baja i al Galilaya monte ku donde musozi Jesús les Yesu había ordenado. yabarangiye. Y cuando le vieron, Bamubonye le adoraron, baramusenga, pero algunos ariko bamwe dudaban. barakekeranya. Y Jesús se Yesu acercó y arabegera les habló, arababwira diciendo, toda potestad ati me es jewe dada nahawe ububasha en el bwose cielo mu ijuru y en la tierra. no mu isi. Por tanto, id y haced Nuko discípulos nimugende a todas muhindure las amahanga naciones, yose abigishwa bautizándolos en el mubabatiza nombre del mu izina Padre rya Data y wa del twese Hijo y del n'iry'Umwana Espíritu Santo, n'irya Mpwemu yera, enseñándoles que guarden todas mubigishe las cosas kwitondera que os he ibyo mandado. nabageze vyose. Y aquí yo estoy con vosotros Umve ndi kumwe todos namwe los días iminsi yose hasta el gushitsa fin del mundo. ku muhero w'isi. Amén. Amen. Que Dios bendiga nuestras Ese Imana almas yohezagira con su ubugingo palabra bwacu y ko nos bw'ijambo permita ryayo ikatwemerera entenderla. kuritahura. Nuestro tema es Icigwa cacu ni comisionados hasta el abatumwe fin gukora del mundo. kugeza Pueden ku tomar mpera asientos si y'isi. tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Conforme a la palabra de Dios, Dushingiye ku ijambo la iglesia ry'Imana, del Señor Jesucristo, ishengero ry'Umwami Yesu representada Kristo en apóstoles rihagarariwe de Jesucristo, n'intumwa bigishwa ba Yesu está Kristo comisionada ryahawe a llevar el igikorwa mensaje del co kujana Evangelio ubutumwa por todo bwiza el mundo, mu isi hasta yose el fin kugeza del mundo, ku mpera y'isi, comenzando rihereye desde Jerusalén. i Yerusalemu. Ahora, Rero mirando a través turavye de esta profecía, muri buno buvugishwa dushobora kubona ko el mensaje del Evangelio ubutumwa bw'inkuru nziza recorrería bwari gukwira ku isi yose y el fin hamwe del mundo y hasta el n'impera fin y'isi no kugera del mundo. ku mpera y'isi. Ahora tenemos Rero el mundo turafise que es isi el cosmos, ariyo ari cosmos canke imikorere yo ku isi, sistema nk'imikorere del reino y'ubwami terrenal, bwo ku isi, del reino de los gentiles, ubwami bw'abanyamahanga. y tenemos el mundo también Turafise kandi como el n'isi planeta Tierra, nk'umubumbe w'isi, y kandi tenemos el turafise fin del mundo, n'iherezo ry'isi, iherezo ry'imikorere y'isi nk'iherezo de la tierra. ry'isi. Ahora, Rero mirando con detenimiento nuestro tema, twitegereje neza tukihweza neza kino cigwa cacu, del mundo iherezo ry'isi como fin de los nk'iherezo sistemas mundiales ry'imikorere yo ku isi corresponde rihuye en la visión mu iyerekwa que tuvo el rey Nabucodonosor umwami Nebukadineza en el yagize capítulo 2 mu del gice libro ca del kabiri profeta mu Daniel, gitabo c'umuvugishwa n'Imana visión o Daniyeli. sueño que le Iyerekwa interpretó canke el profeta inzozi Daniel, zasobanuwe n'umuvugishwa n'Imana en donde el Daniyeli, rey vio aho umwami yabonye una
imagen muy grande, igishushanyo kinini con la cyane cabeza de oro, gifise umutwe w'izahabu, los brazos de igikiriza plata, n'amaboko el by'ifeza, vientre, los muslos inda de n'ibibero bronce, by'imiringa, y las piernas de hierro, y los amaguru pies y'ivyuma de hierro y de n'ibirenge barro cocido. by'ivyuma bivanze n'ibumba. Esa imagen o Ico estatua gishushanyo representa el reino gishushanya de los ubwami gentiles, bw'abanyamahanga, el cual comenzó con ari el nabwo rey bwatangujwe Nabucodonosor. n'umwami Nebukadineza, kandi Ese reino de los ubwo gentiles bwami tendría bw'abanyamahanga diferentes etapas, bwari kugira intambuko representadas zitandukanye, en las diferentes partes de la izishushanwa estatua, n'ibice con bitandukanye diferentes metales. by'ico gishushanyo hamwe La cabeza de n'ivyuma oro bitandukanye. representa Umutwe w'izahabu ushushanya al imperio ubwami babilónico bw'i Babuloni encabezado burongowe por el rey Nabucodonosor. n'umwami Nebukadineza. Luego el segundo Hanyuma imperio, ubwami bwa que es la kabiri, segunda parte del arico mapa gice del ca reino de los kabiri gentiles, c'ubwami bw'abanyamahanga, corresponde en la estatua al mu gishushanyo pecho, los pechos bugereranwa n'igikiriza brazos n'amaboko, de plata, igikiriza n'amaboko y vy'ifeza, corresponde en su cumplimiento kandi al ugushitswa imperio kwavyo medo-persa. bihuye n'ubwami bw'abamede n'abaperesi. Hanyuma turafise igice ca gatatu c'ubwami bw'abanyamahanga canke ubwami bw'abanyamahanga, igice gishushanwa n'inda n'ibibero vy'imiringa, ari vyo bihuye n'ubwami bw'abagiriki. Hanyuma turafise intambuko ya kane. Intambuko ya kane ihuye n'amaguru y'ivyuma hamwe n'ibirenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Amaguru y'ivyuma ashushanya ubwami bw'abaroma, ari nabwo bwari buhari mu minsi ya Yesu, kandi ubwo nibwo bwabaye ubwami, nibwo bwami bwabambye Kristo bubisabwe n'ubwoko bw'Abaheburayo. Inyuma y'amaguru y'ivyuma, ibirenge navyo bikomeza kuba ivy'ivyuma ariko bivanze n'ibumba. No kuvuga yuko ubwo bwami bwa kane, ubwo bwami bwa kane bw'ivyuma burabandanya no ku birenge, ariko aho ku birenge vyabwo buba butwikiriwe busize ibumba. Iyo ni intambuko ya nyuma, igice ca nyuma c'ubwami bw'abanyamahanga, kandi iyo niyo ntambuko ihwanye n'iki gihe cacu. Haramaze guhera intambuko zabanje, umutwe w'izahabu w'ubwami bw'umwami Nebukadineza, no kuvuga ngo ubwami bw'abaroma. Haraheze kandi n'intambuko y'igikiriza n'amaboko vy'ifeza mu bwami bw'abamede n'abaperesi. Haraheze kandi n'intambuko y'inda n'ibibero vy'imiringa, ubwami bw'abagiriki. Haraheze kandi n'intambuko y'amaguru y'ivyuma, ubwami bwa Kayisari, ubwami bw'abaroma bwa Kayisari. Ubu igisigaye mu bwami bw'abanyamahanga ni igihagarariwe n'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba. Ni mu gihe c'ibirenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba niho umuvugishwa n'Imana Daniyeli yabonye mu nsiguro yahaye umwami Nebukadineza. Yabonye ukuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko, ariko ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni mu ntambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba, nico gihe co kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nk'uko mu ntambuko y'amaguru y'ivyuma cabaye igihe co kuza kwa mbere kwa Kristo. Rero mu gice ca kabiri, murongo wa 34 na 35, mvugishwa n'Imana Daniyeli yabwiye umwami Nebukadineza
ati nawe urabyitegereza ushitsa aho ibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko ryikubita ku birenge by'ibyuma n'ibumba by'ico gishushanyo rirabimenagura. nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bica biramenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. umuyaga urabitumura, maze aho vyahora ntihaba hakiboneka. maze iryo buye ryikubitse kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini, ryuzura isi yose. kandi ivyo bisigura iki? mu nsiguro umuvugishwa n'Imana Daniyeli yahaye umwami Nebukadineza aha nyene mu gice ca 2 umurongo wa 44 na 45 turabona yuko umuvugishwa n'Imana Daniyeli yavuze ati nuko ku ngoma z'aba bami Imana yo mwijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo naho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bw'abo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. ubwo bwami Imana yo mwijuru izohagurutsa ni ubwami bwa Mesiya, ubwami bwa Mesiya, ubwami bwa Kristo. haravuga ngo ko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi atamabuka risituye, rikamenagura ivyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko mugenzi Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza, kandi izo nzozi niz'ukuri, insobanuro yazo ntizohinduka. hano rero mwitegereze ngene ikintu gikomeye cyane kizoba mu gihe ca nyuma mu ntambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba, no kuza kw'iribuye ridasituwe n'amaboko. rino buye ryasituwe ku musozi wa Siyoni, ku musozi w'Imana, ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwerekana iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga, kwerekana iherezo ry'ibihe, gushiraho iherezo ry'ibihe, kukerekana kugashiraho n'iherezo ry'ibintu byose, kwerekana iherezo ry'imikorere yo ku isi y'ubwami bw'abanyamahanga, kugira ngo kwerekane n'intango y'ubwami bw'Imana, hamwe n'intango y'uburyo bwose bw'inganji y'ubwami bw'Imana. Kristo ariko arasenga yaravuze, yigisha abigishwa biwe gusenga, yavuze ko bosenga basaba ukuza k'ubwami bw'Imana, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. uko niko rero bizoba, uko niko bizoba mu nganji y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. rero murabona ko ukuza kw'iribuye vyerekanwe ko rizoza mu gihe ca nyuma, mu gihe aho ubwami bw'abanyamahanga buzoba bugeze mu ntambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba, kandi iryo zoba ari iherezo canke intambuko ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga. rero ukuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko kuba ari ukuza k'umwami, nico kintu c'ingirakamaro cane ku kiremwa muntu, nico kintu c'ingirakamaro cane ku muntu uwo ari we wese, kandi ni naco kintu c'ingirakamaro cane kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ni naco kintu c'ingirakamaro cane ku Mana, kuko mu kuza kwa kabiri kwa Kristo umugambi uhwanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, Imana izoba iriko irawushira mu bikorwa kubw'inyungu y'ibiremwa abantu bazobaye ngaha ku mubumbe w'isi, kandi bazoronka imigisha ya Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. rero kw'iherezo ry'ibihe hamwe n'iherezo ry'ikinjana
niho Imana yerekanye ko izohamagara ikegeranya abatoranijwe, kandi ibyo ni byo mu gihe c'igenya, ni ukuvuga ngo igihe c'isarura, isarura ry'ingano, kandi ingano zishushanya abahungu n'abakobwa b'Imana. Nico gituma Kristo yavuze muri Matayo 24:31 atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranirize hamwe abatoranijwe. Abatoranijwe b'Imana n'abahungu n'abakobwa b'Imana, abantu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho imfatiro. Abantu bafise amazina yabo yanditse muri ico gitabo co mu ijuru barahamagagwa bakegeranwa muri buri gihe, bagahamagagwa n'ico rya Kristo biciye mu ntumwa. Intumwa arungika muri buri gihe, muri buri ntambuko ry'umugambi w'Imana, akayirungika mu ishengero ryiwe, kuko ni mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ahavukira abana b'Imana biciye mu kuvuka ubwa kabiri, biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka na mpemu yera, bityo tukaronka ukuvuka ubwa kabiri, tukaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo nko mu gihe umuntu yopfa mu buryo bugaragara aje kuba muri paradizo mu mubiri wa teofaniya usa n'umubiri wacu, ariko wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ku munsi wa nyuma, arico kimpumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, n'ikimpumbi ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu, Kristo yasezeranye kuzura abapfuye bamwizera. Rero ntituramenya umwaka wariwo wo mu kimpumbi ca nyuma aho ivyo bizoba. Rero kuba ku iherezo ry'isi hamwe n'iherezo ry'ikinjana hamwe n'iherezo ry'ibihe hariho imigisha myinshi ivuye ku Mana. Dukeneye rero kuba dukangutse mu buryo bw'impwemu kugira ngo twumve ijwi rya Kristo, kugira ngo bityo tumenyeshwe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma, hanyuma ugutahura kwacu kuguruke, dutahure umugambi w'Imana wose, twakira imigisha yo mu ijuru. Rero kubona ko iherezo ry'isi nk'iherezo ry'imikorere yo ku isi, ni ukuvuga ngo iherezo ry'imikorere yo ku isi, kubona ko bihuye n'intambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba, kandi haramaze guhera intambuko zabanjije. Ubwami bw'abanyamahanga bugeze mu ntambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba. Ni ukuvuga ko ku bijanye n'ubwami bw'abanyamahanga twarashitse mu ntambuko y'iherezo n'iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga. Rero ku bijanye n'ikibanza hamwe n'umubumbe, iherezo ry'isi hari naryo kandi tubwirwa n'ivyanditswe. Dukeneye gutahura rino banga ry'impera y'isi canke impera y'isi canke aho isi igarukira ku mpera y'isi. Murabe ingene mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa Yesu bwiwe mu gice ca mbere umurongo w'8 yavuze ati, ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Aha rero haratubwira ku kibanza.
umugambi w'agakiza bajo la dispensación de la gracia wo mu comenzó kiringo en el c'ubuntu Medio watanguriye mu burasirazuba bwo y todos hagati sabemos kandi que twese turazi Oriente ko es mu burasirazuba ariho ari mu ntango y el fin es el oeste. iherezo naryo El sol riri sale iburengerazuba el este izuba rirasira mu burasirazuba rikarengera iburengerazuba ku izuba el comienzo de su trayectoria intango es en el y'urugendo este rwaryo y su final ni es mu en el buseruko oeste. aho rihereza naho ni iburengerazuba rero Cristo es Kristo el sol ni izuba de justicia, ry'ubugororotsi el cual lo ari we encontramos saliendo por el este tubona en su arasira mu primera burasirazuba venida mu kuza kwiwe kwa mbere y recorriendo hanyuma la tierra a medida akazunguruka ku isi se ha ido uko predicando el evangelio. hagiye havugwa ubutumwa Predicación bwiza que comenzó ubutumwa bwiza bwatanguye kuvugirwa mu burasirazuba bwo hagati hariya i Yerusalemu y luego pasó hanyuma a todo el pueblo hebreo, todos los bwimukira mu territorios, bwoko bw'Eheburayo toda bwose Judea y mu Samaria, bibanza byose by'i Yudaya n'i Samariya hamwe no mu y gihugu luego cyose cya pasó Isirayeli hanyuma a Asia Menor, bwimukira muri Aziya por ntoya medio del ministerio biciye mu San bukozi Pablo, bwa mutagatifu y Pawulo luego de ahí nyuma yaho pasó a bwimukiye Europa, mu Burayi en donde aho Dios envió Imana 5 yarungitse mensajeros intumwa en zitanu diferentes etapas, mu 5 ntambuko etapas zitandukanye diferentes. intambuko zitandukanye Todo zitanu lo que está haciendo en kandi esas etapas ibintu byose ha sido yamye ikora muri izo ntambuko llamando y juntando kwari a sus uguhamagara no escogidos kwegeranya que están abatoranijwe escritos en el cielo, en el banditswe libro mu ijuru mu de la gitabo vida c'ubugingo del Cordero. c'umwagazi Y w'intama así bityo juntando irahamagarira sus escogidos, iregeranya ha abatoranijwe ido produciendo el nuevo nacimiento yagiye ikora ukuvuka ubwa de los kabiri hijos de Dios ukuvuka ubwa kabiri en el kw'abahungu reino n'abakobwa b'Imana de Dios. mu bwami bw'Imana Porque kuko es necesario ni ngombwa nacer de nuevo kuvuka para ubwa entrar kabiri kugira al ngo reino de Dios. umuntu yinjire mu bwami Cristo bw'Imana dijo a Kristo yabibwiye Nicodemo en el Nikodemu capítulo 3 mu de gice San cya Juan, gatatu muri mutagatifu Yohana ati te ni ukuri digo n'ukuri ndakubwira el que ko no nazca de nuevo ubutavuka no ubwa puede kabiri ver el adashobora reino kubona de ubwami Dios, bw'Imana el reino de los cielos. cyangwa ubwami bwo mu ijuru Nicodemo pensó Nikodemu que era nacer por yiyumvira medio ko de una mujer, ari ukubyagwa y n'umugore dice, ¿cómo puede aramubwira ati hacerse esto? none ibyo ¿Puede byoshoboka acaso el bite hombre ya siendo viejo ati mbega umuntu amaze entrar en el gusaza vientre de su madre iyo y ashobora nacer? kwinjira mu nda ya nyina akavuka Nikodemu no comprendió lo que era ntiyatahuye el nuevo icyo ari nacimiento. cyo ukuvuka ubwa kabiri Así como hemos nacido por nk'uko medio de twabyawe nuestros padres n'ababyeyi terrenales, bacu bo ku isi necesitamos tener un dukeneye nuevo nacimiento, kuronka ukuvuka porque ubwa al kabiri nacer por kuko nuestros padres mu kubyagwa terrenales, n'ababyeyi bacu bo ku hemos isi nacido por medio twavutse de una raza biciye caída, mu kiremwa la cual caguye cayó en el huerto del ikiremwa Edén, caguye mu itongo la rya cual Edeni fue destituida ikiremwa de la gloria cambuwe de Dios. gikugwa mu bwiza Y por bw'Imana consiguiente, ndetse mu yandi majambo cada persona que nace buri muntu wese en esa raza caída avyagwa n'ivyo biremwa nace vyaguye para vivir avuka kugira ngo abe mu mubiri upfa ubora w'igihe gito nicyo gituma ubuzima bw'ikiremwa muntu ari bugufi ngaha ku isi kuko umuntu abyagwa n'ikiremwa caguye kuko mu kugwa kwa Adamu na Eva mu itongo rya Edeni ibiremwa byose bihagarariwe na Adamu na Eva byaraguye ndetse mu yandi majambo byatakaje uburenganzira ku bugingo budashira ibyo biremwa byaraguye biva ubugingo budashira nicyo gituma umuntu aronka umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito kandi umuntu aronka impwemu yo ku isi impwemu yo mu buringanire bwa gatanu impwemu ikinyiriza ikiremwa muntu gukora ikibi ariko hariho kuvuka ubwa kabiri kwasezeranijwe na Kristo agusezeranira abamwizera bose rero biciye mu kuvuka ubwa kabiri kwasezeranijwe na Kristo kumwe yabwira Nikodemu igihe Nikodemu yabaza ati none ibyo byoshoboka bite Kristo yaramubwiye ati nukuri ndakubwira ko utavyagwa n'amazi na mpwemu adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana rero uku kuvuka ubwa kabiri
umuntu akuronka iyo yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akamwakira nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu yera, mpwemu wa Kristo, bityo uwo muntu akaronka ukuvuka ubwa kabiri. Mu kuvuka ubwa kabiri, uwo muntu aba yararose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kuko iyo habaye kuvuka umubiri uravuka. Rero umuntu aba yarose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, impwemu ya teofaniya ifise ubugingo budashira. Umuntu aba yarinjiye mu bugingo budashira, kandi nko mu gihe uwo muntu apfuye aja kuba muri paradizo mw'uwo mubiri wa teofaniya uwo yarose, kuko uwo muntu aba yaramaze kuba uwo mu bwami bw'Imana, kandi aba afise ubugingo budashira. Kandi ku munsi wa nyuma Kristo yarasezeranye ko azomuzura, amuzurire mu mubiri uhoraho udapfa kandi utabora, kandi uhawe ubwiza nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Bityo rero umuntu igihe azogira umubiri musha uhoraho uhawe ubwiza, uwo muntu azoca abaho ibihe bidashira, kuko azoba abaye mu mubiri udapfa, kandi ntazoba akiri uwukomoka mu biremwa vyaguye, ntazoba ari uwukomoka kuri Adamu na Eva, ariko azoba ari uwukomoka kuri Adamu wa kabiri, kuri Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi nk'abakomoka kuri Adamu wa kabiri, twinjira mu mugambi, mu nteguro yiwe, iyo tumwakiriye nk'umukiza wacu. Rero amazina yacu yaranditswe mu ijuru uhereye kuva isi itarashigwaho ifatiro. Nico gituma hamye havugwa ubutumwa bwiza mu bibanza bitandukanye, kandi Kristo yaravuze ati intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Yaravuze kandi ati mfisa n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Ijwi rya Kristo ni ubutumwa bwiwe, ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, kandi biciye mu ntumwa ziwe izo yarungitse uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi. Ijwi rya Kristo ryamye rivuga, rihamagara, ryegeranya abatoranijwe mu bibanza bitandukanye. Kandi Kristo kandi yaravuze ati uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero uva mu ntambo kuja mu yindi, mu ishengero rya Yesu Kristo hamye hahamagarirwa, hegeranirizwa abahungu n'abakobwa b'Imana, hamye hahamagarirwa, hegeranirizwa intama z'umwami, nk'uko biri muri Yohana igice c'icumi umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Kandi hazoba umukuku umwe. Umukuku ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hazoba kandi n'umwungere umwe. Umwungere ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi haramaze kurangira kuva kuri Kristo kugeza ubu, haramaze kurangira nk'imyaka 2000, aho tubona ko we muri mpwemu yera yamye ahamagara, yegeranya intama ziwe, aribo bantu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi igikorwa ni ukuvugwa k'ubutumwa bwiza uhereye i Yerusalemu n'i Samariya, hamwe no mu gihugu cose ca Isirayeli, ndetse no ku isi yose, kugeza ku mpera y'isi. Kw'izuba aho rihera ni burasirazuba aho rirasira, aho rihereza naho ni burengerazuba aho rirengera. Kandi mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza turabona yuko ubutumwa bwiza bwatanguye kuvugirwa mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu ca Isirayeli,
burabandanya muri Aziya ntoya, hanyuma mu Burayi, hanyuma muri Amerika ya ruguru. Muri iki gihe naco ni muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi nk'igitangaza abantu benshi turabona muri Amerika Latine na Karayibe, mu kibanza cyo muri Argentine no muri Chile, turahasanga impera y'isi. Turabona ko Puerto William cyangwa ikivuko William ari impera y'isi, ni imfuruka ya nyuma y'isi. Aho ni ku bijyanye n'uko isi imeze. Ngaha ndafise agatabo kitwa ngo imfuruka ya nyuma y'isi. Rero murabe ingene umugisha w'Imana ushika kuri ino mfuruka ya nyuma y'isi. Umugisha w'Imana buri gihe uza mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza, ukuvugwa kw'inkuru nziza. Rero isi nk'imikorere y'ubwami bw'abanyamahanga yarashitse ku ntambuko yayo ya nyuma, mu ntambuko y'ibirenge bivanze vyuma n'ibumba. Kandi turabona ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu rugendo rwaryo rica mu ntambuko zitandukanye, turabona ko ryashitse mu gihe mu ntambuko y'igihe c'ibirego by'imfuruka, ariyo ntambuko y'igihe c'izahabu c'ishengero rya Yesu Kristo. Kandi iyo ntambuko iriko ishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi ni muri Amerika Latine ni naho hari Puerto Williams cyangwa ikivuko Williams nk'imfuruka ya nyuma y'isi. Rero uwo n'umugisha kuri iki kibanza hamwe n'abahaba, kuko no ngaha kugeza no ngaha ijambo ry'Imana rizohashika, ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe ca nyuma. Rero ukuvugwa k'ubutumwa bwiza vyahereye iburasirazuba kugeza iburengerazuba, mu muhamagaro w'abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kugira ngo baronke ukuvuka bwa kabiri, bityo baronke umubiri musha uhoraho wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma abapfuye bizera Kristo bazozuke, natwe bakiri bazima tuze duhindurwe, turonke bityo umubiri uhoraho udapfa kandi utabora, uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kugira ngo bityo twese tugire ishusho na kameremere bya Yesu Kristo umukiza wacu, bityo tugaragazwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana mu mwuzuro wose. Kuko ukugaragazwa kw'abana b'Imana hari nako ivyaremwe byose bitakamba bisaba. Ivyaremwe byose nk'uko tubibwirwa na Pawulo mu gwete yandikiye Abaroma igice c'8, uko kugaragazwa kw'abana b'Imana ni ukuragwa mu mwuzuro, gucika abana b'Imana, no kuvuga ngo ugucungurwa ku mubiri, aho tuzoronka umubiri musha, umubiri uhoraho uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nuko rero twese tuzoba mu mibiri idapfa nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nuko tuzoheza tumubone Yesu Kristo, umubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko twese
tuzomera nkawe, cuerpos eternos, dufise imibiri ihoraho, cuerpos dufise imibiri inmortales, idapfa, cuerpos imibiri jovencitos, y'ubuyabaga, que serán de 18 izo biri mu a rugero 21 años rw'imyaka de iri hagati ya 18 na 21, la eternidad. ibihe bidashira. Así es el cuerpo glorificado, Uko niko rero umubiri uhawe ubwiza umeze, kandi umubiri uhoraho uwo Kristo adufitiye, como kuko ni umubiri umeze nk'umubiri wiwe bwite uhawe todas ubwiza. esas son bendiciones Iyo para yose los creyentes ni imigisha en Jesucristo, y'abizera Yesu Kristo nuestro Salvador. umukiza Y wacu. ahora, Rero hasta el fin del mundo, kugeza ku mpera y'isi llegarían las buenas noticias, hari gushika hasta el fin del mundo, ubutumwa bwiza, amakuru meza, kugeza ku mpera y'isi nka cosmos canke imikorere y'ubwami bw'abanyamahanga, no kugeza ku mpera y'isi nk'ikibanza a la América Latina, ari naho hashushanwa na Amerika Latine na en donde se Karayibe, encuentra en aho un rincón dusanga de la tierra, imfuruka ya que nyuma es y'isi Puerto, ariyo Puerto William o sea canke que la kivuko América Latina y William. el Caribe Ni ukuvuga yuko Amerika Latine le na ha tocado en este Karayibe tiempo final la bendición muri iki gihe ca más nyuma grande yahawe umugisha de todas ukomeye las cyane bendiciones del cielo, kurusha iyindi migisha yose yo mu ijuru el ser humano. ku kiremwa muntu. Somos bienaventurados al vivir Turahiriwe cyane mu kuba muri Amerika Latine y el Caribe, na Karayibe, porque es el kuko territorio ni kibanza donde kibanza Cristo estaría aho Kristo bendiciendo yari su kuba pueblo, ariko ahezagirira ihanga donde ryiwe, estaría aho yari kuba ariko abriéndonos las Escrituras aduhishuririra ibyanditswe, ndetse atwongerera n'ubwenge kugira ngo dutahure buno buvugishwa bwose buhwanye bugenewe iki gihe ca nyuma. y así Bityo seríamos llamados y juntados twari y guhamagagwa preparados rero tukegeranwa tugategurwa kugira ngo duhindurwe tujane na Kristo a la cena mu mazimano de las bodas y'ubukwe del Cordero en el cielo. bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ahora Rero podemos ver el porqué dushobora kubona impamvu Dios nos ha enviado Imana yaturungitse en el kuba territorio mu kibanza latinoamericano ca y caribeño. Amerika Latine na Karayibe, Es para bendecirnos no kugira ngo iduhezagire, en el territorio iduhezagirire latinoamericano y mu caribeño, kibanza ca Amerika Latine na Karayibe, estaría aho yo llevando a cabo izoba iriko la etapa irakorera final intambuko ya de su nyuma iglesia, y'ishengero de ryayo, su templo y'ingoro yayo yo mu buryo espiritual, bw'impwemu, de kuko su ishengero rya Yesu Kristo es un templo ni espiritual. ingoro yiwe yo mu buryo Es el bw'impwemu, templo espiritual ni ingoro de yo mu buryo Jesucristo. bw'impwemu ya Yesu Y Kristo. así, como el templo Kandi nk'uko ingoro tabernáculo que canke ihema construyó el profeta ryubatswe Moisés, n'umuvugishwa n'Imana tenía Mose, amplio lugar ryari santo, rifise el lugar hanze santísimo, ahera n'ahera y ha el lugar cane, santísimo ahera ha siendo cane el lugar donde hakaba estaba el arca ikibanza del pacto cari mu isanduku y y'isezerano, el propiciatorio sobre el arca hamwe del n'umutemere wo pacto con los guhongererako dos ku querubines isanduku de oro, y'isezerano, hamwe y n'abakerubi babiri la b'izahabu, presencia de Dios hamwe en no la kugaragara columna de kw'Imana fuego mu sobre nkingi y'umuriro el ku propiciatorio. mutemere wo guhongererako. Vean ustedes, Mwitegereze en la construcción del templo mu nyubako espiritual de y'ingoro Cristo, yo mu buryo bw'impwemu ya el Kristo, lugar santísimo de ese ahera templo ha cane espiritual h'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu corresponde a la América Latina hashushanwa y na al Amerika Caribe. Latine na Karayibe. Por eso la bendición Nico gituma más umugisha grande, ukomeye cane Cristo la tenía reservada Kristo para yari la yawubikiye América Latina Amerika Latine y el Caribe na Karayibe con sus hamwe habitantes. n'abahaba. Ahora, Rero primeramente recibimos ubwa mbere na la mbere bendición turonka umugisha espiritual. wo mu buryo bw'impwemu, Recibimos turonka esa bendición uno en el mugisha programa umugambi divino. w'Imana, Y kandi Cristo Kristo está construyendo ariko yubaka su templo espiritual. ingoro yiwe Comenzó en la y'ubw'impwemu, tierra de Israel, yahereye mu gihugu ca luego Isirayeli, pasa hanyuma a Europa, yimukira mu Burayi, ava mu Burayi yimukira muri Amerika ya ruguru. en esos territorios Muri ivyo bibanza construyó el yahubatse lugar santo ahera de su templo espiritual. h'iyo ngoro yo mu buryo Y bw'impwemu. ahora ha pasado a la Ubu América naho rero Latina y al yimukiye Caribe muri Amerika Latine na para Karayibe construir con seres kugira ngo humanos yubakishe el ibiremwa lugar abantu santísimo ahera ha de su cane templo espiritual. h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, Pues, kuko está construyendo un nuevo templo, ariko yubaka ingoro nshasha ayubakisha seres humanos, ibiremwa abantu, no con ntabwo piedras ayubakisha literales, amabuye maderas literales, asanzwe sino n'imbaho con zisanzwe, piedras vivas, ariko seres ayubakisha humanos amabuye mazima vivos. ibiremwa abantu Cristo es la bazima. piedra Kristo del ángulo niwe que buye los rikometse imfuruka edificadores iryo desecharon, abubatsi y nosotros somos bagaye, piedras natwe vivas turi también amabuye con él. mazima Y hamwe ahora nawe.
rero we ariko ashira amabuye mazima ibirema nk'abantu mu ngoro yiwe mu ishengero ryiwe, kandi muri iki gihe ca nyuma ashiraho amabuye mazima ya nyuma hera ha cane mu ngoro yiwe y'impwemu. Ni n'amabuye mazima y'abanyamerika Latine na Karayibe niyo Kristo akoresha mu kubaka hera ha cane h'ingoro yiwe y'impwemu, kandi ahera ha cane niho hari umugisha ukomeye cane, ni naho hari ukugaragara kw'Imana kwa Kristo, kandi aho niho yigaragariza ikavugisha umuvugishwa n'Imana Mose, ikamubwira ibintu byose Imana yashaka ko umuvugishwa n'Imana Mose abwira ihanga ry'Abaheburayo. Rero ubutumwa bw'ubwoko bw'Abaheburayo bwo ku munsi wa nyuma mbega buzova he? Buzova ku ishengero rya Yesu Kristo, ahera ha cane h'ishengero rya Yesu Kristo, nk'uko bwava ahera ha cane h'ingoro y'Imana yari yashizweho na Mose ayishira mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero aho tuhafise ibanga rikomeye cyane ry'ubwami bw'Imana, nk'uko ryari ibanga ingoro yubatswe na Salomo hamwe n'ihema ryubatswe n'umuvugishwa n'Imana Mose, n'ingoro y'umutima ya Kristo ryo shengero rya Yesu Kristo ni ibanga rikomeye cyane, rifise canke ririmo ibanga rikomeye cyane, kuko nk'uko ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo zashushanya ingoro yo mu ijuru y'Imana, kuko mwazirya ngoro zo ku isi harimwo ibishushanyo vy'ibintu vyo mu ijuru. Rero mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hari ibintu byose niho bigaragarizwa ibiri mu ngoro yo mu ijuru, kuko igishushanyo c'ingoro yo mu ijuru ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hagiye haragaragarizwa ibintu vyo mu ijuru, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigizwe n'abantu bo mu ijuru, abantu bavukiye mu ijuru, abavutse bwa kabiri, amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kubw'ivyo rero ku isi igishushanyo c'ingoro yo mu ijuru ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nico gituma ubu tutagifise ya ngoro yubakwa n'umuvugishwa n'Imana Mose, ntitunafise na ya ngoro yubakwa n'umwami Salomo, ndetse kandi ntidufise na vya bimazi vya bindi vyatuma ubwoko bw'Abaheburayo bunywana n'Imana, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rifise ikimazi gitunganye c'ivyaha, ikimazi kitwoza ivyaha vyose. Dufise ikimazi ca Yesu Kristo ku musaraba i Karuvariyo, ico nico kimazi gitunganye. Nico gituma tutagikeneye gutanga ibimazi vy'ibitungwa. Imana ubu ntiyemera ibimazi vy'ibitungwa, kuko hamaze gutangwa ikimazi gitunganye na Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Kubw'ivyo rero Imana ntiyemera, haba mu banyamahanga canke mu Baheburayo, ibimazi vy'ibitungwa, kuko twamaze kuba dufise Yesu Kristo nk'ikimazi gitunganye cyatanzwe ku musaraba i Karuvariyo. Kandi umuntu wese adafise ico kimazi, uwo muntu aba ari munsi y'igihano c'Imana. Ico gituma ubwoko bw'Abaheburayo bwababaye cane muri no myaka ya nyuma, nk'imyaka 2000, kuko batagize ikimazi c'ivyaha, kuko batari bafise ingoro. Kubw'ivyo rero ntibamye banwanishwa n'Imana, kandi ikimazi kitunywanisha n'Imana araco kimazi ca Kristo bobo ntibacakiriye. Kubw'ivyo rero igihano c'Imana camye kigwa
ku bwoko bw'abaheburayo, kandi hitirere yahatswe guhonya ubwoko bw'abaheburayo, kandi igihugu c'abaheburayo ntikizi impamvu haje ico gihano c'Imana kiza kw'ihanga ry'abaheburayo. nuko batari munsi y'amaraso y'ikimazi, kandi mu yandi majambo ibyaha byabo birabonwa n'Imana, kandi ingero y'icaha ni urupfu. Kubw'ivyo rero urupfu rwamye ruri inyuma y'ubwoko bw'abaheburayo, ndetse hafi ruhako kurangiza ubwoko bw'abaheburayo, kubahonya. Ni ukuvuga ko ubwoko bw'abaheburayo bwamye bumeze nk'isumaku yikwegera urupfu. Urupfu rwagiye rukurikira ubwoko bw'abaheburayo, ariko imbabazi z'Imana zamye ari imbabazi zikomeye cyane ku bwoko bw'abaheburayo, kugeza ubwo Imana itemenye yuko ubwoko bw'abaheburayo buhonywa, kuko irafise abantu ihanga mu gihugu c'abaheburayo, irafise 144,000 by'abatoranijwe, nk'uko biri mu vyeshuro Yohana igice c'indwi, abazohamagarwa muri iki gihe ca nyuma bakegeranywa, badomwe kw'ikimenyetso mu ruhanga, nuko bashigwe mu bumwe hamwe na Kristo. Mu gice c'indwi mu vyeshuro Yohana, Imana irungika marayika afise ikidomeco c'Imana nzima, ariwe marayika w'umwami Yesu Kristo, mu vyeshuwe 22, ari nawe yavuze ko ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Biciye muri uno mumarayika ntumwa, ariwe muvugishwa n'Imana wa nyuma, muvugishwa n'Imana w'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, hamwe n'umuvugishwa n'Imana ntumwa w'igihe c'ibirego by'imfuruka. Kristo azohamagara yegeranye abatoranijwe mu banyamahanga, hanyuma azohamagara yegeranye abatoranijwe mu bwoko bw'abaheburayo. Uko niko rero hazorangira umugambi w'Imana. Mu vyeshuwe 14 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, turahabona 144,000 ku musozi Siyoni, bari kumwe n'umwagazi w'intama. Mu ruhanga rwabo handitswe izina rya Se, izina rya Data n'izina ry'umwagazi w'intama. Nuko mu gihe cyo gushitswa kw'ivyeshuwe 14 bazoba barahamagawe baregeranijwe 144,000 vy'abaheburayo. Rero turabe mu gice c'indwi mu vyeshuro Yohana, twabonye yuko ari biciye mu bukozi bwa marayika aza afise ikidomeco c'Imana nzima. Twabonye yuko ariho hahamagarwa hakegeranwa 144,000 vy'abaheburayo. No kuvuga ko buri muntu wese adashobora guhamagara ngo yegeranye ivyo 144,000 vy'abaheburayo, ariko ategerezwa kuba uyu mumarayika ntumwa uwo Yesu Kristo arungika, kandi uwo niwe marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero mu gice ca 14 baba bamaze guhamagarwa no kwegeranwa, bakadoma ku ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Igice nyene ca 14 umurongo wa 6 kabandanya haravuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatereye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Aha rero turafise intumwa ifise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buhoraho, kugira ngo abubwire amahanga yose, indimi n'amoko yose. Ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bubwirwa ibiremwa abantu. Uyu mumarayika ni marayika w'umwami Yesu Kristo, intumwa y'umwami Yesu Kristo yo ku munsi wa nyuma mu kiringo c'ubwami, hamwe no mu gihe c'ibuye rigumye imfuruka. Iyo ntumwa ije ifise ubutumwa buhoraho kugira ngo ibubwire amahanga yose, indimi n'amoko yose, ariko
irafise ikibanza aho izotangurira kuvuga buno butumwa bwiza buhoraho, kandi ico kibanza ni Amerika Latine na Karayibe, kuko Amerika Latine na Karayibe ni kibanza gishushanywa n'ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, kandi harahera ha cane niho hapfa ijambo ry'Imana rikaja ku bwoko bw'Aburayo. Imana yavuganira mu ngoro na Mose iri ahera ha cane ku mutemere wo guhongererako. Rero mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo natwe twisanze mu kibanza c'ahera ha cane kugira ngo twumve ijwi rya Kristo atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo dutegure guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uyu mumarayika mwitegereze, afise ubutumwa bwo kubarira baba ku isi yose indimi n'amoko yose, kandi haravuga ngo avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Uyu ni marayika ntumwa wa Yesu Kristo, anatangaza kandi akamenyekanisha ibihano vy'Imana bigiye kuza ku isi. Ni marayika ntumwa atangaza umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Haravuga ngo kuko igihe c'amateka yayo gishitse, musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Aha turabonye uwo ari we marayika ntumwa wa Yesu Kristo arungitswe mu gihe ca nyuma kugira ngo ashinge intahe y'ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo mu butumwa bwiwe bushike ku bugingo no ku mutima w'abantu bazoba babaye muri Amerika Latine na Karayibe, kandi mw'ubu butumwa amenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, aduhishurira ivyanditswe hamwe no gutahura kugira ngo dutahure bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kuko nta wundi muntu n'umwe kubwiwe yoshobora gutahura bino bintu byose bitegerezwa kubaho. Nibiciye gusa mu guhishurirwa kw'Imana ukuzozanwa, ukuzoba kuriko kuravugwa na marayika w'Umwami Yesu Kristo. Ivyesho 22:16 Yesu yavuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ninde uwatumwe na Yesu Kristo? Ni marayika we ntumwa. Kugira agire iki? Kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ibintu ibihe? Bino bintu bitegerezwa kubaho vuba. Bino bintu bitegerezwa kubaho vuba bikabera ha ku mubumbe w'isi. Mu vyeshuwe 22:6 naho nyene Kristo arashingira intahe marayika wiwe avuga ati arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi Umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kwereka abagorono biwe ibigira bibeho vuba. Kubera iki marayika w'Umwami Yesu Kristo atumwe? No kugira ngo yereke abagorono biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Bino bintu byose, bino bintu bitegerezwa kubaho vuba, byoshobora gutahurwa gusa biciye mu guhishurirwa kw'Imana kuzozanwa na marayika w'Umwami Yesu Kristo. Ni gusa biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza, ubutumwa buzoba buriko buravugwa na marayika wa Yesu Kristo, niho ibiremwa abantu bazoshobora gutahura bino bintu bitegerezwa kubaho vuba muri kino gihe ca nyuma. Uko niko rero bazoshobora gutahura ico arico iherezo ry'isi
n'ico arico o lo último de la iherezo tierra, canke impera y y'isi, lo que es la comisión n'ico arico hasta igikorwa el fin del mundo, la igikorwa comisión de la predicación del kugeza evangelio ku mpera y'isi, igikorwa co kuvuga k'ubutumwa bwiza kugeza ku mpera y'isi y fin hamwe también de la tierra, n'impera hasta lo y'isi último kugeza de la tierra. aho isi igarukira, aho isi iherera. Ha sido para mí un privilegio Kuri jewe ryari grande ihigwe ridasanzwe estar con ustedes en kubana esta noche namwe dando muri iri joro testimonio ndabashingira de la intahe comisión y'abatumwe hasta el fin del gukora kugeza Hemos ku mpera visto y'isi. Turabonye quién es el comisionado para estar en el fin del mundo, uwatumwe kugira ngo azoba predicando ari el evangelio y dando a conocer ku todas mpera estas y'isi avuga cosas ubutumwa que bwiza deben amenyekanisha suceder ibintu pronto. byose bitegerezwa kubaho vuba. Y hemos visto que la iglesia Kandi de twabonye ko Cristo ishengero ha rya sido Yesu Kristo comisionada naryo nyene para ryahawe predicar el igikorwa evangelio co kuvuga no ubutumwa solamente bwiza en Jerusalén, atari Yerusalemu gusa allá hariya en su comienzo, aho ryatanguriye, ariko por todo el mundo, por kuvuga todas las ubutumwa mu isi naciones, yose mu bihugu hasta byose kugeza el fin del mundo. ku mpera y'isi. Y ahora Rero nos encontramos en el tiempo final. twisanze mu gihe ca nyuma, Nos encontramos en la etapa twisanze mu final del ntambuko ya reino de nyuma los gentiles, y'ubwami la etapa bw'abanyamahanga, de los pies de hierro intambuko de y'ibirenge Magallanes, bivanze vyuma y nos n'ibumba, encontramos kandi en la twisanze etapa final mu ntambuko ya del nyuma cuerpo místico de y'umubiri Cristo, w'ibanga wa Kristo, que es la etapa de ariyo cuando la ntambuko piedra y'igihe angular, c'ibirego la by'imfuruka, etapa del lugar intambuko santísimo del yahera templo, hacane que es h'ingoro espiritual de y'umuti Cristo, bw'inkwemu ya Kristo, etapa que se está intambuko cumpliendo iri en la América kwishikirizwa Latina muri Amerika y Latine el Caribe. na Karayibe. Así es que Uko niko estamos rero nosotros viviendo en la etapa más twebwe turiko grande turaba mu ntambuko y ikomeye gloriosa de cyane la kandi palabra de y'ubwiza mu Cristo. mugambi wa Kristo. Estemos bien agarrados de Cristo, Tugumbire Kristo neza rero twumva ico giwe, kandi turonke bityo bumenyi de todas estas cosas bw'ibi bintu que byose bitegerezwa sucederá pronto kubaho vuba en este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Comisionados Abatumwe gukora hasta kugeza el fin ku mpera del mundo. y'isi. Ese ha sido nuestro Ico tema nico cari icigwa para cacu esta muri ocasión. kano kanya. Muchas gracias por vuestra Murakoze cyane kuba comprensión, mwateze amatwi amados mubikunze, amigos y hermanos inshuti bakundwa na bene data muri ngaha muri Puerto William en canke Puerto Williams, ikivuko Williams República muri de Chile. Repubulika yo muri Chile. Que las bendiciones Yesu de imigisha Cristo Yesu del Kristo pacto mureka sea w'isezerano sobre yoba todos kuri ustedes mwebwe mwese y sobre mí también, hamwe no kuri jewe nanje, y descienda del conocimiento kandi de su programa, abuzuza ubumenyi bw'umugambi les wiwe, abra entendimiento de las abungura palabras ubwenge escrituras, kandi abahishurira y ivyanditswe, Dios llame a nuko todos Imana los que ihamagare vienen aquí en Puerto abifise Williams, ngaha bose muri Puerto Williams canke los coloque ku en el kivuko cuerpo Williams, místico ibashire mu mubiri wanga wa Kristo w'umwami Yesu Kristo, en el nombre mu eterno izina del rihoraho Señor ry'umwami Yesu Jesucristo. Kristo. Amén Amen y amén. kandi amen. Muchas gracias por vuestra amable Murakoze atención cyane y kuba mwateze amatwi Dios les mubikunze, continúe kandi bendiciendo isi Imana yobandanya kubahezagira mwese.